abantu mubo dupima abo dusanga benshi baranduye harimwo abakiri bato. Hari impamvu yihariye mwaba mwaratahuye ituma urubyiruko ruri munsi yo myaka 25 ari rwo rwibasiwe cyane? Dusa nk'uko tutacigisha, tutakivuga yuko hakiriho sida. Murazunguruka mu ndabiri igihugu cyose nta capa kivuga ko sida icica gihari. Ico ni urugero rwa mbere. Urwa kabiri nuko abantu bakiri bato bo muri iyo myaka nibaza ko baravye imiti kuva ibonetse tukaba tuyifata. Abantu benshi bari barajijutse bakaza bagafata iyo miti basa neza, nta muntu akibona ngo umuntu afise ibiherehere, umuntu aronze. Niyo umuntu yonze cyane bagiye no kuraba kenshi ntabari umugera wa sida agwaye. Umuntu yavuga ko biterwa no kwirara rero? Ego cyane, nivyo biterwa no kwibaza ngo sida yaraheze. Abo duhora duhuriye ahantu wamubwira uti nitwa Jeanne Gapia, uwo akumva afise imyaka 30, yakuze anyumva, kandi yakuze anyumva. Iyo avuze yakuze anyumva, yakuze yumva wa muntu agendana umugera wa sida. Uwo muntu aravuga ati mbega uwo muntu nakuze bavuga ko agendana umugera wa sida akaba akiriho, Imana ikaba yaranamuhaye kuba umuntu amuravye bitaboneka, ubwo iyo sida iracariho. Hanyuma rero haragera ahantu abantu bimenyera kurumva sida, umuntu araronka n'imiti atarinze wewe kuyiriha. Ariko diabete yoyo udafise amahera nta muti utangwa ku buntu. Urukiko rw'ikirenga muri Espagne rwahamije icyaha umushinjacyaha mukuru wa leta kubera kunyereza amakuru y'ibanga areba urubanza rw'umugabo w'umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe na leta mu iperereza ry'imisoro. Alvaro García Ortiz yahagaritswe kongera gukora imirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 2, anacibwa amande arenga $8,000 by'amadolari. Icyemezo ni incamugongo kuri guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Pedro Sánchez washyize mu mwanya bwana García Ortiz. Uyu mwanzuro unabaye uwa mbere uhamije umushinjacyaha mukuru icyaha muri Espagne, ukaba wanazamuye ibibazo hagati ya guverinoma idafite ubwiganze yise uru rubanza urwo guhiga baringa n'abatavuga rumwe nayo b'abakonservateri basabye guverinoma kwegura. Tujye muri Tanzania aho Perezida Samia Suluhu Hassan yatangije komisiyo y'iperereza ku mvururu zabaye mu gihe cy'amatora yateje impagarara mu kwezi gushize kwa 10. Aka kanama kazayoborwa n'uwahoze akuriye urwego rw'ubucamanza Mohamed Othman Chande uburi mu gihe cy'izabukuru, kandi azaba ari kumwe n'abandi bantu 7. Perezida Samia yavuze ko hazakorwa iperereza ku bibazo bitandukanye birimo n'impamvu zateye imyivumbagatanyo. Inkuru ya Sereka Muhawe nayo uri Nairobi. Ako kanama kazaba karongowe n'umunyamategeko Mohamed Othman Chande ubu ari mu karuhuko k'izabukuru, kakaba kazoba kagizwe n'abantu 7. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko ako kanama gategerezwa kwerekana icatumye haba imidurumbanyo ya mbere ikomeye muri kahise k'ico gihugu. Tume tunaitarajia ikatuangalizie. Twiteze yuko aka kanama katurabira icatumye haba ijya midurumbanyo, icabitumye n'igiki. Ariko kandi ugwaruka rwarashizwe mu mabarabara basaba uburenganzira bwabo. Turashaka kumenya ubwo burenganzira basaba ubwo ari bwo bwatumye baja hamwe bihereza amabarabara kugira baburonke. Nubuhe kugira tugira ico dukoze baronke ubwo burenganzira bwabo na wapate haki yao. Uwo mukuru w'igihugu yasabye kandi ko ho kwihwezwa amajambo amwe yagiye arashikirizwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta, aho imwe yavuga ko amatora atazoba. Tunapofanya hii kazi hebu twende tukaangalie mu gihe turiko turagira amatohoza turabe neza imvugo y'imigambwe itavuga rumwe na leta. Imwe yavuga ko hategerezwa gusha, ategerezwa kuva ku butegetsi, hategerezwa kubiki.
amatora ntazoba nikiye cyatumye bakora ivyo turaba imigenderanire iri hagati y'iyo migambwe n'akanama kajejwe gutegura amatora imigenderanire yabo yari imeze gute gushika naho bavuga amajambo mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta muri ico gihugu Chadema na ACT Wazalendo biyamirije ishirwaho ry'ico leta yise akanama kigenga. Iyo migambwe ikavuga ko bamwe mu bakagize nabo bari bakwiye kugirwa ko amatohoza hakuba mu bayakora. Inama nkuru y'abepiskopi ba Tanzania baheruka gutera kamo leta ngo ishireho akanama kigenga kagizwe n'amashirahamwe yigenga hamwe n'ibisata ataho vyegamiye muri politiki. President Samia yahaye ako kanama ikiringo c'amezi 3 ngo kabe kahejeje ako kazi. Ifatiye ku cegeranyo cako leta izocishiraho komite ijejwe kunywanisha abanyetanzania. Abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike bavuga ko abantu benshi bapfuye bari mu minwe y'abajejwe umutekano harimo benshi bataramenyekana irengero ryabo. Leta ntirashira habona ibiharuro kanuni vy'abishwe canke bakomeretse kandi BBC ntirashobora guhinyuza ibiharuro bivugwa. Urukiko muri Nigeria mbere kujya muri iyi nkuru reka tubanze dufata akaruko gato cyane. Iyi ni BBC Gahuza urayumva no kuri Kesura FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com ndetse no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa 1:20 mu Rwanda no mu Burundi. Kunkuru nari ntangiye mu kanya urukiko muri Nigeria rwahamije umuyobozi uharanira kwitandukanya muri iki gihugu Nnamdi Kanu ibyaha by'iterabwoba. Umwanzuro w'urukiko wasomwe adahari nyuma yuko uyu muyobozi w'umutwe w'abafatwa nk'abasangwa butaka ba Biafra utemewe n'amategeko yasohowe mu cyumba cy'urukiko kubera guca mu ijambo kenshi umucamanza. Kanu uri muri gereza kuva muri 2021 yahakanye ibyaha byose aregwa. Yashinje umucamanza kubogama. Yabanje kuregwa ibyaha mu myaka 10 ishize byo gutegeka abayoboke be kwangiza inyubako za guverinoma, kwibasira no kwica abasirikare ba Nigeria ndetse n'abapolisi. Aho muri Nigeria kandi amashuri yafunzwe muri leta ya Kwara mu burengerazuba bw'igihugu nyuma yuko abarwanyi bitwaje intwaro bigabiye mu rusengero kuwa kabiri w'iki cyumweru. Abategetsi bafunze amashuri mu duce 5 mu cyo bavuga ko ari icyemezo cyo kwirinda. Abagera kuri 2 bari mu masengesho kuwa kabiri biciwe muri iki gitero. Abandi benshi bafashwe bunyago. Bikurikiye ikindi gitero cyo kuwa mbere igihe abakobwa barenga 20 bashimutwaga mu ishuri ryabo muri leta ya Kebbi mu majyaruguru. Izi mpungenge rero zikomeye zishingiye ku mutekano muri Nigeria ziri kuboneka mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko abakristo bari gutotezwa. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho guverinoma yatangaje ko igiye kwegurira ingabo igice kingana na 20% by'ingengo y'imari kugira ngo zishobore kwisubiza ibice byigaruriwe n'umutwe w'abarwanyi baye mu 23 mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi ni byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Judith